Okay, amazina abavyeyi banyise ni Jinela Iteriteka, hama amazina nkoresha ku ma social medias ni Jinela. Alors, amazina abavyeyi bampaye ni Delicia Kimana, kuri réseaux sociaux naho nkoresha Ade Delicia. Amazina yawe n'abavyeyi yitwa Ndezega Dasi. Ibyo sanzwe nkoresha kuri social media nitwa Mr. Yayu, haba kuri Instagram, Facebook, TikTok. Yo, what's poppin' everybody? Ni wa muhungu wanyu Mr. Mbona mwenyewe wa muhungu w'agapira. Namaze kuvuga ko ari Mr. Mbona, ibyo nawe n'abavyeyi ni Austin Iteka. Okay, nitwa Iteriteka Cynthia, amazina nkoresha ni Dolatisi. Amazina abavyeyi banyita ni Dushime Kersi Darlene, hama icyo nkoresha kuri social media ni B, kandi ndi mwese muzi ry'abashushu sheri. Izina ryanje ry'abavyeyi nitwa Muvyuka Tony Ahura, izina nkoresha kuri réseaux sociaux ni Cool Kid Tony. Ku mazina ndahaye n'abavyeyi nitwa Dusenge Amatula Aziz, ariko yo nkoresha mu kazi ka misi yose nditwa Emia Daf cyangwa Madede. Je nari umuguruguru sana nkiri umupetiro sasa. Kwa kundi usanga uri kurapima ibintu, uri kupima utuntu n'utundi, utripota amatelefone uyica, acagera igihe aho kuyica ndayugurura. Ndayica ndayuzuzamwe ama app za TikTok, za InShot, zande ntangura gufata ama video gutya mbona abandi bariko barabigira, nshaka kubigana, nsanga natoye ibintu vyanje gushika n'ubu nkaba nkibirimwo bandobwa vyanka gufata. Icatumye mba umu influenceuse no kubera ko ni ibintu bisaba umwanya, nanje nari ndabifitiye umwanya wo kubikora kandi nari ndabikunda, ni ibintu nyene ndiko ndakora numva ndyohewe, mfise amahoro na enjoy tu. Nico catumye numva no bikora. Jimbere nabikunda, ca kabiri ndavuga ati ko ndabishoboye why not. Ndabikora. Ndakunda ku influencer kandi mfise amajambo menshi yo gushikiriza abagenzi. Naravye kuva nkiri muto, nafite tala yo gukundisha ikintu umuntu adakunda. Kayo nicaye mu bantu bava ngo ndatwenza iki, bagira ati yo mpano yabasha kuyevoriwa mu gukora komedi y'ikimuga mu nyuma mba umu influence anatangiye kuba umukomedi. Umu influence cyo nabonye niyumva mu maraso y'wanje, nari proud yacu. Nuko hari ibikorwa byinshi nkora bigashika ku bantu bakabikunda. Premièrement ndabikunda, nsanga nabyisanzemo. Intambamyi maze guhura nayo ni abantu nibo bambere ibigeragezo. Donc abantu uko utanga message siko bayakira, bagaca baza rero kuku harcela mu commentaire, bagira ama commentaire mabi, bagutuka amazina, donc bagucafuza uburyo bwose bubaho. Novuga ko ariyo ntambamyi ya mbere mpura nayo jewe. Nkitangura ndafise abagenzi bambwira ati ivyo bintu ugiyemo ntibiri seriye, ugiye konona akazoza kawe. Urabona ndi umu Muslim, rero benshi bambwira umu Muslim ntategerezwa gukora nk'akazi je nkora. Ikintu kimwe muramaze kuja gushutinga ata mahera mufise, imodoka mwatwaye ikabakamirako ukaba muri ahantu kure, bro urapapa fo ibintu turimwo saba vyose bitahura. Bamwe bavuga ati ndukubura ivyo ujamo nta kamaro bizokumarira naho uzogera, naba ibindi bintu wojamo. Abagenzi nabo kujya mwicaranye ku garden bahubwira ati burya burofa wamamwo nta kintu tubura bikwinjiriza naki, mugaje muri je urabona ikintu kinyinjiriza kandi muri kazoza mbafise ahantu hanini cyane bizongeza. Uri umukobwa bamaze kuja
kubona ku makamera ibintu dukora batangura kubona kumenga umumaraya babona umengo wataye imico y'ikirungu umengo si ibintu by'abakobwa si ibikorwa by'abakobwa. kuba abavyeyi bo vyakira usanga ari ibintu bigoye kibano famille. Bon, ndashobora kubivuga ntangore ndakunda amabere yanjye ndakunda umunwa wanje gutwenga umubiri wanje ndawukunda wose Ndakunda amaso yanje ni trace. Ewan, ikintu cya mbere nkunda ni umusheve wanje kwenda na lovinga fo. Ndakunda mu kanwa kanje. ku mubiri wanje nkunda intoki Ndikunda ku mubiri wanje amazi. Groupe ndimo yitwa Babantu House. Ni groupe vraiment yutanze idea ukora nk'ikintu. Baragufasha bakubwira ati urashobora kwivuriwa ukavuga ati ahantu nzara kugenda ukunda bakubwira ati nzara kugenda ugasanga abakora guha amayide menshi niyo watanze bakayivuriwa na mudu yawe ubutwanye nka famille en fait nuko no bivuga. Biranyorohera cyane tubanye neza kandi biramfasha kuba hariho ahantu nto kwishobora kwishikana jenyene ariko turi kumwe twese bigakunda. Turaguranana n'amafaranga nico kintu ca mbere abantu surtout aba jeunes turatinya kuguranana amafaranga ukavuga ati urya ndabizi azonkubita mu maso mugabo turi proche cyane tubanye neza turaba besto turasohoka tukaja uchilinga muri weekend donc ni vya bintu nyene bituma n'akazi canke n'ibindi bintu duhuriramwo byo duteza imbere bigenda neza kubera ko n'umubano wacu ni mwiza turaba besto n'umuryango wanje wa kabiri. ubwa mbere byarangora kubera umva ba étranger bamwe ntimuziranye abandi murazinanye gusa nibyo bya mbere byoroshye kubera bose twabaye umuryango. Ni kwa kundi umuntu wese afite ukuntu ameze ariko turiga kubana uko turi ugasanga vyatoye inzira turakundana sana turashigikirana sana en général kwanze navuga ko biryoshe sana. Niyo hageze ko tubonana ndaryoherwa cyane. biratese kuko hari urukundo hari umwumvikano hari ibintu byose. Jimbere ico nababwira nuko mubandanya mu Jimbere Mukadusapotinga twebwe aba jeunes kugira ibyo iwacu dushobore kubishira hanze kandi bavyakire. Thank you. We say Jim Mad.